Muri ico kiganiro n'amamenyesha makuru urongoye ishiramwe Arishoto Vianney Ndayisaba yatanguye kwibutsa bimwe mu vyo incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye yaharaniye, aca aboneraho gushima ingene kuvyerekeye ubutare umukuru w'igihugu yabifashe mu ntoke kugira abene Burundi bungukire kubizova muri iryo tunga rusangi nkuko Ndadaye yari yarabiharaniye. Mu vyo incungu ya demokrasi yaharaniye Melchior Ndadaye uno munsi munesho tubona n'ubu ari kibazo ivyo haraniye bitubahirizwa bibandanya bibingorane kandi vyategerezwa kuba inyishu ku Barundi mu gihe yanabizitse. Aho twagomba tumenyesha yuko incungu ya demokrasi yarahaniye yuko ata Murundi yosubira gufunga ubusa gufungwa bidaciye mu mategeko. Yaraharaniye yuko ivy'igihugu bisangirwa n'abarundi bose b'intara zose bw'ubwoko bwose atamugwi umwe cyakagwi ko kwihariza amatungo y'igihugu kandi nuwogerageza kugomba kunyuza amatungo y'igihugu kuyashira mu minwe wenyene yo bihanwa bimwe by'akarorero. Yarasavye yuko atamundi yosaba hotegwa yofatwa abonyamaswa. Yarasavye yuko yarahaniye yuko atamurundi n'umwe yosura kwibwa ivyiwe yo kwishira kizana. Warabonye ryari mureshe twayibonye ariko imidugiye gushobora. Yavuze yuko ubu butare bwe usayibona Barundi uzoshobora kumugaragaro amaheraje azafashe Burundi, ico turagishima. Iyo ni intambwe ihambaye rero. Ni intambwe ihambaye dushigikira tuvuga ati gumiriza aho nyene abo mahera azadufashe tubone twasuye kuronka ibitora Barundi biyunguza ko bashaka. Ariko naho biruko ngo muri Arishoto baratewe impungenge n'abantu bizizira amatungo y'igihugu, abandi nabo ngo bagafungirwa ubusa, ari vyo Melchior Ndadaye yiyamiriza. Turamutse tubabwira yuko baje imyaka 32 incungu ya demokrasi gandaguwe, tukibona abantu uno munsi bapfunzwe bahagaritswe bitubahije amategeko mu gihugu cyose. Turabibona mu busho mu busho bw'igipolisi bw'intara makomine y'igihugu agize igihugu, turabona mu mahero makuru agize igihugu 11 abantu bejejwe bamaze umunyororo n'abandi bapfungiwe utwaha duto aho bagize escroquerie ugasanga abantu bafitongo canka mu by'imiryango baramufunze kugira ngo ntihagire icavuga. Hari benshi bafunze mu karenganyo, nukuvuga yuko tukibona akarenganyo kakimonoguza. Turabona muri Arishoto duhimbaje no tubona yuko mu gihugu cy'u Burundi hari ingorane hambaye aho ivy'igihugu biriko biraribwa bikanyuruzwa ku mugaragaro n'akagwi twege muri Arishoto twise akagwi k'abagangster badakogwako, aho bafata bakibi ivy'igihugu n'ugize ngo avuge igihano bamuha baramufunga, uwundi ari umuntu muto agize ngo amahigwe hariho abacaje ashirwa mu mvuto nase uvuga ari umutegetsi naho acahabwa igihano cyo guca kugwa mu kazi. Vianney Ndayisaba agasaba ko hoshirwaho umurwi uca mu busho bwose kugira harabwe abo babafungiwe ubusa. Turasaba yuko baja haba komisiyo yuguruye umushaka wigana gatakazina muntu, haba komisiyo tuje kugira bikirazira tuje mu busho bwose dusanze abantu bafungiye ubusa aba bari kugwe abapfunze bace bafutwa. Haca aba komisiyo hari abacamanza bashizango ndagonde ugasanga umuntu twa Yohani bamuze kavuga mu itongo kwa Pordofi ko atavuga. Dukeneye rero ya demokrasi Ndadaye yavuga akicwa ukwishyira no kwizana kwa Barundi bose atagufungira ubusa abantu ibe amakanda tugenderamwo kugira Abarundi tube mu butungane nyakuri, tube muri demokrasi ubutungane kuri bose na demokrasi ishinze imizi atamurazira ubusa Abarundi bose umva amahoro. Tubibutse ko ico kiganiro cabaye mu ntumbero yo gusuzuma ingene iragi rya Ndadaye ryo baririko rirubahirizwa inyuma y'imyaka 32 irangiye incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye agandaguwe.